burya ngo ati mu buzima ni gukomeza ngo vyose birashoboka gusa ingorane no kubera usanga ari wewe wihagaritse aho wiyimye aho wibujije gushika aho woshitse kugera aho wogeze ngo nta gidashoboka vyose ngo bivana n'umwete wawe n'inguvu zawe ni gukomeza kwawe ego ati mwiriwe mwake karibu kwicano Dieudonné ND kazina abanyitwanije imbere Dieudonné uri mushasha ntiwibagire kugira like subscribe share turi mushasha naho ntiwibagire kugira partage kugira mugenzi wawe nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri kubera nta handi naha nyene no munsi ni episode ukuri kwa none podcast ukuri kwa none nta handi kuri naha nyene episode 39 urumva vuba turashika kuri 40 ego no musi nta bindi bintu tugiye kuyaga nakayago gato nakantu gato kogira akamaro kugufasha nkuko nanje ngomba ko komfasha kubera twese burya turi mu rugendo rumwe ego ntibibaze ngo ati ngo vyo mugenza wawe arimwo naho ntushobora kubijamwo haba vyo mugenza wawe ariko aracamwo naho ntushobora kubicamwo suko biri ingorane burya kwisi zose ni zimwe gusa zifata umwanya ugasanga no mushi zamfashe we ntizagufashe wewe ugasanga zagufashe jewe ntizamfashe urumva biravana n'umwanya mugari ingorane zose zishobora gushikira umuntu wari wese yego ako kantu kamenye urumva birashobora kugufasha kwakira ibintu bimwe mu buzima biba kugira wirinde nawe wirinde vyinshi ukomeze n'urugendo rero nta bindi tugiye kuyaga ni jambo gusa rimwe i episode 39 igiye kuyagako iryo jambo naryo nta rindi principle sinzi ngara bakivuga mu kirundi ni kintu wewe uhagazeko ukwirikira mu buzima uravuga ngo ati nka jewe ndavuga ngo ati kintu nkwirikira mu buzima cyane nkuko iyi channel yandi cyaje kuri Ben urashobora kubona ko Imana ubumwe hanyuma iterambere urumva ikintu je mpagazeko aho nkwirikira cyane imbere ya vyose ni Imana rero iyo ni principle yanje Imana rero uvuga ngo ati ukurikira Imana hari ibintu Imana yemera n'ivyitemera rero urabikurikiza uko nuko ni hamwe basi wovuga ngo ati nkuko mwibi bihe usanga hari ibintu biriko biraza usanga cyane n'umuntu ngo akurikira Imana ugasanga ni ibintu bigira wowe udashobora kujamwe nk'ivyo twovuga by'abantu ze abapede uko nuko aho by'abantu uzenya ubwigenge budasanzwe kugwaruka rushobora kuronka uburyo bwari bwo bwose kugira ngo ati wifashishe ingene guhindura ibitsina guhindura intuze ama pronouns ingene umuntu ashobora kumuhamagara aho guhindura ico wone bari nkuko ndashobora kuvuga ngo ati ngo je umuhungu mugani mu bihugu vyo hanze mu bihugu vyateye imbere urashobora kuvuga ngo ati ngo jewe ngo ndi yamamaza nkuko ndiki ntushobora kumuhamagara ngo ati ndi umuhungu oya ndashobora kuvuga ngo ati jewe ndi yamamaza yuko ndiki kintu urabona umuntu kari umuhungu mugana avuga ati jewe ndiyamamaza ko nduku kandi ugasanga urashobora kubigirira amakosa barashobora kukugirira nabi kubera ntiwagiriye ku murongo wavyo rero nico gituma camvuga ngo ati principle ikintu wewe uhagazeko ni giki ushobora gukurikira ari abantu benshi bavuga ati ngo burya angusenga aho umuntu wari wese ngo adasenga aho umuntu avuga ati ngo arizera naho tuba yizera Imana hari ikindi kintu ngo yizera rero ico kindi kintu wizera ni giki ico kindi kintu ushira hejuru ya vyose ukagikurikira kuruta ibindi bintu bibanga kwisi nyambe ijambo ry'Imana ryandicuku sindenga nyambe ijambo rimezuku sindenga ico kintu ni giki ico kintu ni icaha ico kintu ni giki rero principle ikintu umuntu ahagazeko ni giki mu buzima wowe ushira iki imbere hari umuntu yishira agapira ugasanga ashe gukina agapira ni kugenda gusenga aho kugenda mu bindi bintu ntagenda kubera yikundira agapira mvuza agapira kubera naje ndagakunda agapira ndakunda gukina agapira mugani sindoshira imbere agapira imbere y'Imana ubumwe imbere sindoshira iterambere ryanje imbere y'Imana oya ntibikunda mugani benshi usanga bashira Imana inyuma imbere bagashira ibintu vyabo ivyo bakunda ivyo bagomba gushikako uko nuko rero ngo ati wewe
ikintu uhagaze ko mu buzima ni icahe warakigize umuzi hamwe ata muntu n'umwe yoshobora kukirandura kubera ibihe tugezemwo ni ibihe bigoye ko umuntu ahagarara ku kintu ciwe ni ibihe bigoye ko umuntu ahagarara ku bintu yizera ni ibihe bigoye ko umuntu ahagarara ku kintu avuga ngo ati oya ukuntu ukuri kwanje nuko kandi nawe uragutahura ko ari ukumugani ugomba kunyemeza ibindi bintu mu bihugu vyo hanze vya mbere hari ibintu byinshi bariko barazana mu buzima bw'abantu mu bene gihugu mu bantu ugasanga udafise wewe aho uhagaze udakwirikira ikintu wewe uhagazeko Imana utakwirikira Imana utakwirikira ikintu uvuga ati jewe aha asindenga ubu n'umurongo wanje ngaha ubwiye ngaha oyanga jewe aha ntushobora kumbwira ngo ati ngo hanyuma ndemera ngo bikunde ico kintu ni icahe ico kintu uragikurikirana uragishira imbere nkuko bikwiye ugwanirike nyamba ivyo bintu bize bikavuga ati wewe ahantu ntushobora kurenga hanyuma ugasanga waharenze urumva amakosa wagiye kuri wewe nta wundi abagiye kuri wewe rero ibihengene bigenda birahinduka nawe ukabutafise ico uhagaze ko mu buzima je nk'akaroni vuga ku muntu yibereye ngaho arondera gusa ubuzima busanzwe uwo ibintu byose bizoza bikaza bikamwataka urumva azoza arabikurikirana kubera ntafise principle ntafise ikintu ahagaze ko mu buzima ntafise ikintu ahagaze ko mu buzima rero usanga bitagoye kumwataka bitagoye kumuhindura bitagoye kugira ahantu mugano ufise ikintu uhagaze ko mu buzima Imana uhagaze ko mu buzima cyane mvuga Imana urumva hari ibintu byinshi iyi si zozana ikagomba kuguta mu mazi mugano gasanga urabirenganye aho urakomeje n'urugendo rwawe kubera uvuga ngo ati jewe hari ahantu mpagaze hari ibintu nashobora kurengana hari ibintu ndemera binyubatse binshira ku murongo kira mwanya kira segonda mpaka ico kintu wewe uragifise nyamba utagifise urumva nuko ikirondera hakiri kare ugirondera hakiga kugira ntazoza ikintu kiza kiguhindura kandi wari ufise aho hagaze ntazogira ikintu kiza kiguhindura kandi wari ufise wewe ico wemera nico wanka ico ukunda nico utakunda ingene ushobora kugenda mu buzima kubera burya twese ubuzima ntitubufate nkuko ari ikintu gisanzwe si ikintu gisanzwe umuntu arashobora kwishira mu ngorane kandi atari mu ngorane umuntu arashobora kubaho ameze neza kubera yashizeho ingingo ziwe kugira murange ahantu akwiye kuba kira mwanya kira segonda kira saha atakibazo je nico gituma mvuga ati principle yanje ikintu mpagaze ko aho shira imbere ya vyose ni Imana ndakwifuriza ko woshira Imana imbere ya vyose umaze gushira Imana imbere ya vyose Imana iduha ingene dushobora kubaho iduha ingene dushobora kurondera ubuzima iduha ingene dushobora kubana n'abandi iduha ingene ushobora kwibanako iduha ingene ushobora kubana n'abasi aho kubana n'abagenzi iduha ingene ushobora kuba mu rukundo iduha ingene ushobora kuba mu gwango iduha ingene ushobora kuba kubera burya ngo inyishu yose inyishu y'Imana burya ngo urukundo usanga ari ikintu gikomeye cyane burya ufise urukundo ibintu byose uragira urabirengana kubera urukundo rwawe Imana aba yaraguhaye urumva ukunda babasi bawe ukunda ingorane zose zoshobora kukugira nabi ukazakira ukagira ane kubera ufise urukundo rukomeye igaduha n'ibindi bintu byinshi rero ivyo bintu byinshi nivyo nucubamwe ari byo nubayemwo urumva bya bintu byo hanze biri mw'iyi si turimwo urumva naho bizogomba kugwataka cyo umaza kuvuga ngo ati none burya Imana ibi bintu bivuze ko iki ikindi kintu kizoza mw'isi ukumva menga ni ikintu menga kidafise umutekano ucoza ugenda kuraba mbega burya nyene Imana ibi bintu bivuze ko ikibana naho nta handi iri ni muri Bibiliya aho ufise Bibiliya urumva ufise amateka akomeye cyane kandi Imana niho niri irakuyobora Jesi ndovuga ati ngo n'umuntu ngo asenga cyane mugandi ndabishaka ngo n'umuntu akurikira Imana cyane mugandi ndabishaka kandi kuba ufise ikintu uhagaze ko mugandi ntugishaka aho ntugikurikire ntugihe agaciro urumva byose nubusa ni kuba ufise nk'umuvyeyi mugani ntumusabe impanuro ni kuba ufise nk'umuvyeyi yakubwira akantu ntumwumvire ni kuba ufise nk'umuvyeyi yakwereka inzira nziza ntumwumvire kubera ntugira ntufise icyaka ntiwemera ntukurikira ntuhagaze urumva ya mizi yawe ibiri weak ibatanguvu ifise rero mu buzima ushiraho iki imbere yawe ushira
iki imbere ya vyose imbere yawe Imana nayo nta handi iri muri Bibiliya ijambo rikuru risumba vyose ni muri Bibiliya rero iryo jambo rivuze iki ku muntu wari wese ingene ushoboye kubaho kubera ni ryatwebwe nta muntu adashobora kurikwirikira umuntu wari wese hanyuma ibintu vy'isi rero ibintu vy'isi dufise hawe ibintu vy'isi usanga bitubako keshi kubera vyinshi usanga biriko biratwataka rero bitwatace ukasanga ni ibintu wewe utakira neza ukagenda kuraba none burya bimeze gute ngaha ico nkwirikira imbere ya vyose ibivuga ko iki hanyuma ukamenya ngene wiyobora mu buzima ingene ushobora gutambuka mu buzima ingene ushobora kugera iyo ushaka mu buzima ufise ikintu uhagazeko ufise mentor urabona mentor nko ku kazi kese arakazi utazi baraguha umuntu akwigisha ivyo bintu akakuyobora akakwerekeza ingene ushobora kugenda aha naha ingene ibintu bigenda ugomba kugera ngaho ugenda uku akakuyobora rero uwo muntu aba yabaye umuntu uzenya aba yabaye principle aba yabaye ikintu wishigikiyeko kubera uwo muntu ari hejuru amukwirikira kugira kuyobora rero mu buzima ni cyaye ikintu ushira imbere kikakuyobora mu buzima bwari bwo bwose mu ngorane zose mu bihe vyiza byari byo byose uko nuko ukamenya ngene witwara kubera ntazogira ibintu biza ngaha mu isi biza kubera n'ibintu vyinshi biza ugasanga bigutwaye mu nzira zitarizo bikuyoboye nabi uko nuko biragoye mugane urumva mugane ufise ako kantu kavuga ngo ati burya hariho ikintu je mpagazeko ndakwirikira Imana igomba ko mpagarara uko urumva ivyo biragufasha ingene ushobora kugenda ni gutera imbere uri umuntu agomba gutera imbere urashobora gukurikira ijambo ry'Imana iryo rivuze ko ukaraba ngene wo kwiyobora neza kugira uzogera kugera umeze neza uri umuntu wipfuza kumenya ivy'Imana yashobora kukuyobora kamenya ngene umenya Imana neza kubera hari abantu usanga ari aba false prophet abantu baza barabesha ibintu vy'Imana ugasanga bariko barabigira umwuga wo kurondera amahera ugasanga bariko baravuga ati ngo umunsi kanaka ngo nta muntu azopfa je ivyo bintu navyonzi mugane ivyo bintu sinzi urumva wewe ufise iki uhagararako kikuyobora mu buzima je ndakwifuriza ko wogira Imana imbere ya vyose ikaja imbere hanyuma ibintu byose bizoza biraza wumva tamutekano bigufitiye ukabaza ukaraba none mbega haje ahantu vyandije ngwiki kugira ntuzokwisange mu mayobe ntuzokwisange ahantu aho mu manga kandi wari mu muco mugano ukisanga mu mwizima ego burya ndarigeze kubaza akabazo sinzi nta numwe yakishuye muganda ndarigeze kukabaza ngo ati ni icayi ikintu gituma haba ubumwe abantu bagira ubumwe ico kibazo kiragoye mugani inyishu ni Imana ni muri Bibiliya inyishu iriyo inyishu ni yaye ndi nyenda vuga ngo ati ngo burya umubiri ufise ibihimba bitandukanye ufise amaboko ufise amaguru indani hari ibihimba bitandukanye mugani vyose bikora bikunga ubu bugingo ubona bikunga umubiri bikunga jewe ingene mvuga ingene ntambuka ingene nsa uko nuko biyunga jewe mugani n'ibintu bitandukanye rero mu buzima unity ni ibintu bitandukanye mugani biza hamwe bigakora ikintu kimwe bikaja ku murongo umwe rero nawe ikintu uvuga ati ushira hejuru nyamba atari Imana baravuga ngo ati ngo burya hariho n'ikindi kintu atari Imana harusanga harangira nk'inzoga atari Imana harusanga ngira ari amahera atari Imana harusanga ngira ari imikino ujamwe atari Imana harusanga ngira ari abakobwa atari Imana harusanga ngira ari akazi atari Imana harusanga ngira ari ikintu cyacu cyose urumva ico kintu wahaye uruhusha kuja imbere ya vyose ukubakira ubugingo bwawe kuri ico ni icahe umanze ukimenye hanyuma ugitahure kubera ico kintu cone cubace wewe ni cone kikugenzura ni cone kikugenza ni cone kimenya iherezo yawe aho rizoba riri ico kintu ni icahe ndakwibariza maze nawe urashobora kunyishura ngaho muri comment kugira tutahura twunguraniranire ubwenge ego ndizera aka video ko hariho akantu kuyemo atakanu kuyemo naho nyene shire
kuri like hanyuma tuzosubira kubona niyo twabonana mugani shimira umuntu wese yagize subscribe yabaye mu abone vuba ego twarakwijije 4K ibihumbi 4 by'aba subscriber urumva n'ikintu gikomeye buke buke umuntu arazaragenda buke buke kugira ibintu bimere neza mugani ntitugomba gusanga abone ahubwo tugomba yuko n'ibintu bizoza biraca ngaha bizoza birungura umuntu bizoza birafasha umuntu bizogira ikimaro ku muntu ware we wese ego nico gituma umuntu ashiraho ibintu by'itekerezo aho bintu bifasha byungura uko nuko ego kandi ukabura umurundi ukunda uburundi ntibagire kugenda kuri ukpburundi.com kugira nawe ugire aka kantu kubera ufise ishimo ni ngombwa ugerekane utagerekanye sinzi ko hari umuntu numwe azobimenya rero ufise ishimo ryo kuba umurundi genda muri ukpburundi.com hanyuma ugure nawe akagapira aho link iraza kuba ngaho hasi ego gusa ico ngoma wokuramo ino munsi kwi video nta kindi ni cyaha ikintu ushira imbere cyenda kubwiye ngo ati shira imbere Imana rero ibintu byose biri kaha kwisi biriko biraba bizoba bikonuko nzomanza hari usanga bibaye nkumva menga ntibinguye neza ngenda muri Bibiliya aho ijambo ry'Imana riri kubera ndashije Imana imbere n'icano twashize Imana imbere Imana ubumwe iterambere ku muntu ware we wese ego ni ikihe kintu washize imbere y'ubuzima bwawe ni ikihe kintu wahaye ishingiro y'ubuzima bwawe ni ikihe kintu gikomeye mu buzima bwawe uvuga ngo ati ngo ngaha zishobora kurengana aha ngaha naha nyene ibintu bizoza byose nkabona ni bibi vyiza uko nuko cishije ngaha nkabona birapasinze ari akantu bavuga ati kuyungura nyunguruye ngaha nkabona birapasinze ni bien ico kintu hanyuma ngaca mvuga ngo ati kubumwe ubumwe ni nk'umubiri ibihimba biratandukanye byose mugane vyunga uwo mutumba ubona rero ata bintu bitandukanye urumva nta bumwe kubera tuba tuburimwe urumva iryo jambo n'ivyo bintu ntituba tubimenya kubera nk'ubwo bumwe tuba tubirimwe ego aka video karaka andizere yuko umeze neza Imana ikurinde muri vyose gufashe muri vyose tuzosubira kubona niyo twabonana peace